Mwebwe mwese mukurikirana imbonesha kure BTV Burundi tubaramutse twongere tubahe n'ikaze muri ano makuru avugwa kuri uno mugoroba. Aya nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Isoko nkuru ya Bujumbura vuba igiye kubakwa n'abarundi baba mu mahanga, ibikorwa vyibanze bikaba byaramaze gutangura. Twabibateguriye muri ano makuru. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Sosumo General Major Aloyize Ndayiragije aramenyesha igituma ibiciro vy'isukari vyaduze ku rugero rwo hejuru n'ibinyene twabibateguriye muri ano makuru. Muri ano makuru kandi twabateguriye n'ayavugwa hirya no hino mu yandi makungu. Ido nido rero ry'amakuru aramvuye ni mu kanya isase sangwa ikaze. Ndasubiriye kubaramutsa nkuko nari mpejeje kubivuga. Isoko nkuru ya Bujumbura vuba igiye gutangura kubakwa n'ishirahamwe ry'abarundi baba hanze, ishirahamwe Ubaka Nation Group. Ibikorwa vyibanze bikaba byaramaze gutangura nkuko bishikirizwa n'urongoye iryo shirahamwe. Kurikira. Ibikorwa vyibanze vyo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura vyaratanguye, ariko ngo haracariko harakogwa ivyigwa no gutegura ikibanza. Vyavuzwe na Fabrice Manirakiza arongoye ishirahamwe Ubaka Nation Group kuri uyu wa 16 Nyakanga i Bujumbura. Turacari mu vyigwa, nico gituma twaje gutegura ikibanza. Kugira icyo kibanza tuce tubanza tugira ama geotechnique, ama étude du sol. Ayo ma étude du sol ni yakunda ko tuca tugira ama devis. Ayo madevi tumaze kuyagira niho tuzoca tubabwira ati rero ubu igitigiri kizo rya soko ryacu rya Bujumbura kizotwara naya. Muga nakubwiye ngereranya nka Fabrice yuko uko ndabibona bishobora kutazorenza imiliyaridi majana 5. Agahamagarira abene gihugu gushiramwe imitahe yose bifuza. Ase handi umuntu aca aterura imiliyaridi 100 akacaza we kuguhonyora ngo ni kubera ufise umutahe umwe. No. Aha twese tuzoba tungana. Mugabira nugururiwe kuba ari bo bose ko imitahe yose ushaka shiramwo. Niyo wohera uno munsi uvuga ati ku munsi ngura umutahe umwe shiramwo. Twebwe twifuza ahubwo twese nk'abarundi tuguzemwo imitahe, sivyo? Suppose abarundi bari hanze tugakwiza miliyoni nk'amajana 5 z'amadolari. Wibuke ko nka miliyoni 100 z'amadolari hazorenza kuhubaka. Kugira isoko irangire kubakwa hakaba hategekanywa ikiringo kiri hagati y'imyaka 3 gushika kuri 5. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe hingura isukari Sosumo Major Aloyize Ndayiragije aramenyesha imvo nyamukuru zatumye ibiciro vy'isukari biduga ku rugero rwo hejuru. Ni inkuru ya mugenzi wacu Keza Eragloria. Inyuma yaho habaye iduzwa ku biciro ry'isukari ya Sosumo, umuyobozi mukuru w'ihinguriro Sosumo General Major Aloyize Ndayiragije aramenyesha imvo nyamukuru zatumye haba iduzwa ry'ivyo biciro. Turavye ibikoresho dukoresha kugira isukari iboneke byaraduze cyane, haba kw'isoko yo ngaha mu gihugu canke kw'isoko mpuzamakungu ibiciro byaraduze cyane. Yego inaco aba badandaza mbere benshi baratanguye kuyizana iramuramaze kubona mu magazi amwe mu alimentation, usanga ibyo tumaze kubona ibiciro biri hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 12. Hagiye usanga ikiro cy'ibihumbi 9, 10, 11. Rero ico naco caratumye twiyumvira kwegereza ivyo biciro. Ku kibazo c'uko inyuma y'iryo duzwa ry'ibiciro ry'isukari ya Sosumo yoba igiye kuboneka ku isoko, General Major Aloyize Ndayiragije agira ati: turemesha abenegihugu yuko isukari izoboneka. Bizambo bwa mbere nababwira yuko bamwe barabayegeza bikika mu kinywabi bazogabanuka cane. Hanyuma mwishamwe Sosumo nk'ubu turi ku kivi turiko turimbura. Bera mu kwezi kwa gatandatu turiko turimbura mu 12. Aho nta kibazo kihari. Hanyuma naho kumuri ibigega byogabanuka, amastoke yogabanuka, turafise uruhusha nkuko n'abandi bene y'ubu baronse
bwo kuyikura hanze kugira dusahirize igihe iyo twoba twimbuye yoba idakwiye. Kuko iki bita liberalisation ni ivyo nyene, umwe aragurisha 8,000 uwundi azogurisha 9,000 uwundi 10. Donc nta twebwe ni iki giciro kumbure leta yatwemereye, mugabo nababwiye yuko hariho abandi ubu bayigurisha 10,000, 11,000 kandi atawubafata kubera iri tegeko ryarekura ko ibiciro bishobora gutandukana. Mwomenya ko ku giciro c'isukari ya Sosumo hadugijwe ko amafaranga angana n'ibihumbi 4,500 y'amarundi. Abasanzwe bafise ingendeshwa hano mu gisagara ca Bujumbura barashimishwa nuko igitoro co mu bwoko bwa essence kimaze imisi kiboneka neza, ariko bagasaba ko n'ica mazutu cobandanya kiboneka ku rugero rwiza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Inyuma yaho igitoro cinjiriye mu gihugu haribonekeza uruja n'uruza rwinshi rw'ingendeshwa mu mabarabara atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura. Ku masitasiyo atanga igitoro twashoboye gucako ya hano mu gisagara ca Bujumbura yakirangwa imirongo y'imiduga n'amapikipiki yahora iharangwa mu misi yahera mu gihe c'ikena ry'igitoro. Imodoka yose yashika ikaba yaronswa urugero rw'igitoro cose bifuza, nubwo ari amasitasiyo make twashoboye gucako atariko arakora. Bamwe mu basanzwe bagendesha imiduga barashima ko igitoro bariko barakironswa uko bavyifuza. Kanje iyi ngingo imeze neza cyane, ahubwo turasaba ababikora bandanye umugambi, kuko iyo ibitoro bibuze mu gihugu biratera leta kuri twese, nta muntu n'umwe adashikirwa, haba mu kwiyunguruza canke bivaye n'utuntu umuntu aba akora bashaka nko kudeplasa ugasanga biriko biragora. Twebwe twaranezerewe cyane bose, mbere twisha dusaba byo bandanye ko bibandanye ubunye amateka menshi kuri twebwe abenegihugu, yaba amatutu yaba essence twasaba ko byomeruka, kandi nk'uko amatutu turabona arakantu gahatse, twizere yuko bizogenda neza naho. Nubwo biruko abafise ingendeshwa zikoreshwa igitoro co mu bwoko bwa mazutu batashimye kuvugira ku vyuma, barasaba ko hogira igikozwe kugira amazutu aboneke, bakamenyesha ko niyabonetse ku masitasiyo batabarenza iritiro 50. Abasanzwe bakora akazi ko kunguruza abantu bakavuga ko ari gike cane bivanye n'akazi kabo. Hakaba hacibonekeza n'imirongo miremire ku bituro vy'amabisi y'abantu barindiriye imodoka zibunguruza. Tubibutse ko ikena ry'igitoro ryatanguye kwibonekeza mu gihugu mu mwaka w'2021, ibisate bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu ntibibe bigikora neza. Ihiganwa mpuzamakungu rya volleyball rikinirwa ku musenyi ryari rimaze imisi ririko ribera hano mu Burundi ryararangiye muri ino ndwi. Igihugu c'Ububirigi kikaba caratahukanye igikombe mu bagabo, nayo Ubuyapani bukaba bwatahukanye igikombe mu bakenyezi. Inkuru ya mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Nyuma y'imisi igera kuri 4 ihiganwa mpuzamakungu ry'urukino rwa volleyball rukinirwa ku musenyi riko ribera mu gisagara ca Bujumbura ryari rirangiye kuri uyu wa gatandatu. Igihugu c'Ububirigi ku ruhande rw'abagabo arico gitahukanye igikombe, hamwe n'igihugu c'Ubuyapani ku ruhande rw'abakenyezi akaba arico cyatahukanye igikombe. Burundi bwari bwaserukiwe n'imigwi 4 kandi yose yashoboye gushika mu gice kane gishiri ca nyuma. Mu bagabo umugwi wa mbere waciye usezererwa n'igihugu ca Sloveni kibatsinze amaseti 2-0. Umugwi ugira kabiri usezererwa n'igihugu ca Hongrie ku maseti 2-0 nyene. Mu gice ca kabiri gishira ica nyuma Ububirigi bwasezereye igihugu ca Sloveni, Hongrie ikuramo igihugu c'Ubudagi. Ububirigi bubona gutwara igikombe butsinze igihugu ca Hongrie, nayo Badagi batahukana ikibanza ca gatatu batsinze igihugu ca Sloveni. Mu bigeme umugwi ugizwe na Pamela Irakoze hamwe na Emmanuel Ndayikengurukiye niyo washoboye gushika mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma batsinze igihugu ca Kenya. Ubuyapani bwavuye butahukana iryo higanwa nyuma yo gutsinda igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rukino rwari rubereye ijisho, nayo yari yasezereye Ubugiriki mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma, ariko Ubugiriki bukaba bwaje gutahukana ikibanza ca gatatu nyuma yo gutsinda Uburundi bwavuye
yatahukana ikibanza ca kane mu bigeme. Abakinyi batahukanye igikombe haba mu basore canke abigeme bamenyesheje ko ryari higanwa rimeze neza. We are really happy and turanezerewe cyane. Ni inshuro ya mbere tuje mu Burundi na mugenzi wanje. Hari ikirere ciza, turanezerejwe n'intsinzi turonse. Twanezerejwe kandi no kubona abantu badushigikiye. really good, really good and happy. We feel great, like it's our first future win, so that's really good. C'était très bon. Ndanezerewe, ihiganwa ryagenze neza kandi ryari ritunganijwe neza cyane. Twafashijwe no kutagira ubwoba, kuguma dushize umutima ku rukino no gukina urukino nk'uko dusanzwe dukina, twimenyereza kenshi gashoboka, kandi iminsi yose twaje aha tuje kurondera amanota kandi twagize amahirwe byakunze. So yeah, we did prepare for this future, so we came to here to get some points. And of course, Nako bwa Emmanuel Ndayikengurukiye, umwe mu bakinyi b'abarundi bashitse mu gice cya kabiri gishiri ca nyuma, yamenyesheje ko bahigiye bitari bike bizabafasha muri kazoza kandi ndetse ngo barafashwe neza. Iriganwa ryagenze neza cyane, naho twarushijwe tutashoboye gushika ko mbere muri finale cyangwa turitware. Twarize ibintu bidasanzwe byinshi cyane cyane ku buhinga no ku buryo umuntu ashobora gukina. Ego ubutani ryawanyiri ryaba tuzogitegurira neza mu myimenyerezo dushiremo icyo twabonye abandi bariko barakora. Twazifashe neza cyane, twashimiye mbere abantu bari muri organisation entre le président de la fédération, ama différents sponsors baratwitayeho neza, ariko kandi intambwe ya mihari n'abandi nyene bumva bo icyo baterera barahawe ikaze cyane kugira ngo umupira wa volley beach ushobore gutera imbere cyane. Turizeze aba fans n'abantu bose bakunda beach volleyball n'abantu bose bagomba kwiteza imbere yuko niganwa rikurikira ribera ngaho Burundi canke ahandi tuzokora ibirengeye tubagira intambwe irengeye mbere bibaye biza gusoma tukanaritwara. Iryo higanwa ryari ryitabiriwe n'ibihugu bigera kuri 11 mu gihe haritezwe ibihugu 17. Imbere yo kurangiza ano makuru twari twabateguriye, dukubitire gato hanze y'amazi twumvirize ibivugwa twateguriwe na mugenzi wacu Annie Lorine Kakunze. Uwahoze ari umushikiranganji w'ubutunzi bwa leta ya Nigeria afise ikiringo co gushika mu mpera z'ukwezi kwa Munyonyo ngo aje mu bitoza mu kibanza c'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ubudandaji, akaba ashigikiwe n'ibindi bihugu vyo muri Afrika. Mu mwaka w'2020 umukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika yarahagaritse ukwitoza kwiwe ngo arongore iryo shirahamwe. Nubwo biruko yarashoboye gushika muri ico kibanza ashigikiwe na Joe Biden mu mwaka w'2021. Ngozi Okonjo-Iweala n'umuyobozi agira indwi w'iryo shirahamwe mpuzamakungu rijejwe ubudandaji yagiye muri ayo mabanga kwigenekerezo rya 1 mu Kakaro mwaka w'2021, acaba umukenyezi wa mbere n'umunyafrika wa mbere agiye muri ico kibanza. Haramaze kwibonekeza abantu batari bake bahitanwe n'imyuzurire y'amazi yateye mu bihugu vya Buraya bwo hagati. Hakaba hamaze guharurwa abantu bashika kuri 18 kuwa mbere igenekerezo rya 16 Nyakanga, mu gihe hari haherutse guharurwa abantu bashika kuri 15 bamaze kwasiga ubuzima. Mu gihugu ca Rumani harurwa abagera kuri 7 bahasize ubuzima. Autriche na Pologne harurwa 4, nayo muri Republique ya Czech 3. Ikigo kijejwe kugenzura ivy'ikirere co mu Bufaransa caratanze insiguro zijanye n'iryo hindagurika ry'ikirere. Ivyo biza bikaba ahanini ari inkurikizi z'imiyaga ikunda kwibonekeza muri iki gihe mu burengero bw'umugabane wa Buraya. Nino kuri ino nkuru ivugwa mu makungu duce turangiriza ko ano makuru twari twabateguriye. Tubakengurukire mwebwe mwese mwashoboye kuyakurikirana, tubatumirira kubandanya mukurikirana ibiganiro bica ku mbonesha kure yanyu BTV Burundi naho ubutaha.